hari izina rimaze imyaka myinshi ritera ubwoba amatsiko n'impaka ku isi yose, Illuminati. Hari abavuga ko ari umuryango w'ibanga ugenzura ibihugu, amabanki, ibigo bikomeye ndetse n'ivyamamare. Abandi bakavuga ko ari inkuru y'impimbano yakwirakwijwe n'ibitabo, filme n'imbuga nkoranyambaga. Ariko ukuri kurihe? Mbega Illuminati irabaho? Nimba yarabayeho yatanguye ryari? Yarigamije iki? Kandi ni gute yabaye imwe mu nkuru zikomeye cyane zivuga ku isi? Muri iki cegeranyo reka dusubire inyuma mu mateka kugira tumenye inkomoko yayo, tunatandukanye n'ibivugwa muri conspiracy theories. Hari abavuga ko Illuminati baturimwo babana natwe bakagenzura isi mwibanga rikabije cyane, ibikorwa vyabo biba bihishe, akenshi nibo bari inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ku isi yose, uhereye kuri Revolution Française kugeza ku rupfu rwa John F. Kennedy, perezida wa Amerika. Yarasiwe mu modoka yiwe, akenshi bakavuga ko ari kubera yari amaze kugaragaza ukuri. Ivyamamare rurangiranwa uhereye kuri Tupac Shakur, Michael Jackson, Jay-Z, Beyonce n'abandi benshi ngo babarizwa muri uno muryango. Akenshi intego yabo ni ukugambanira isi, bakifashisha abaririmbyi n'ivyamamare na filme za Hollywood kugira ngo bagaragaze ibikorwa vyabo. Mu gutegura kino cegeranyo nifashishije ibitabo nka Proof of Conspiracy, A Culture of Conspiracy n'ibindi vyinshi bitandukanye. Twifashishije kandi n'ibindi vyegeranyo byagiye bitangwa n'abahinga kuri internet. Aha wumva ni Amigo Amin Chaga kuri Sky Media. Kazi. Inkuru ya Illuminati itangura mu Burayi mu kinyejana ca 18. Muri ico gihe hari gihe ciswe Age of Enlightenment. Ni muri ca gihe abahinga, abanditsi n'abafilozofe bari batanguye gushishikariza abantu gukoresha ubwenge, ubushakashatsi n'ubumenyi aho kwemera ibintu byose batabanje kubitekerezaho. Ni mu gihe ciswe Philosophe de Lumière. Muri ico gihe kandi amadini, abami bari bafise ububasha bukomeye ku buzima bwa buri munsi. Hari abantu bumva yuko ubwisanzure bwo gutekereza bugomba kwaguka. Ni muri ico kinjana nyene itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 1776 umugabo yitwa Adam Weishaupt yari umwarimu w'amategeko muri kaminuza ya Ingolstadt yashinze umuryango awitwa Order of the Illuminati muri Bavaria, ubu ni mu gice cy'Ubudage. Ijambo Illuminati rikomoka mu rurimi rw'ikilatini rigasigura abamurikiwe cyangwa se abahawe umuco w'ubumenyi. Intego ya Weishaupt ntiyari ugutegeka isi nk'uko bikunzwe kuvuga muri iki gihe. Mu nyandiko z'amateka yashaka umuryango warugamije guteza imbere ubumenyi, kwiyumvira mu bwisanzure no kugwanya ivyo yabona nk'igitutu n'ubujuju. Abanyamuryango bakoresha amazina y'ibanga, bakagira uburyo bwihariye bwo kwakira abanyamuryango bashasha, kandi bakagira inama mu ibanga. Ivyo vyatumye abantu benshi batangura kubafata nk'umuryango w'amayobera. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: niba intego zabo zari z'ubumenyi n'ivyumviro, kuki Illuminati yabujijwe? Kandi ni gute izina ryayo ryakomeje kubaho imyaka irenga 200 nyuma yuko uwo muryango usenyuwe? Mu myaka mike nyuma yo gushingwa, umuryango wa Illuminati watangiye gukura buhoro buhoro. Adam Weishaupt yabandanije gushaka abanyamuryango bize, bafise imyanya ikomeye cyangwa bashobora kugira uruhare mu guhindura societe. Mu banyamuryango harimo abarimu ba kaminuza, abanyamategeko, abaganga n'abandi banyabwenge bo muri Bavaria. Bivugwa ko umuryango wageze ku banyamuryango barenga hagati y'2000 n'3000 mu bice bitandukanye by'Uburayi. Kugira ngo birinde yuko amabanga yabo aja hanze, bakunda gukoresha amazina y'ibanga n'uburyo bwihariye bwo kuvugana. Adam Weishaupt ubwiwe yakoresha izina rya Spartacus. Ariko uko Illuminati yagenda irakura, niko abayobozi ba Bavaria batanguye kuyikeka. Ubutegetsi bugatinya ko uwo muryango ushobora kuzana impinduramatwara canke ugahungabanya ububasha bw'umwami n'ubwa Kiliziya. Mu mwaka w'1785 ubutegetsi bwa Bavaria bwafashe icemezo cyo guhagarika no kubuza ibikorwa vya Illuminati. Abanyamuryango benshi baratatanwa, inyandiko zabo zimwe zirafatirwa, abandi bahatirirwa guhunga canke guhagarika ibikorwa vyabo. Abashakashatsi benshi b'amateka bemera ko ariho umuryango wa Bavaria Illuminati warangiriye nk'umuryango ukora mu buryo buzwi. Ariko inkuru ntiyahagariye ngaho. Inyuma y'imyaka mike
Bamwe batanguye kuvuga ko nubwo Illuminati yahagaritswe ngo Illuminati yakomeje kubaho mu ibanga. Hari benshi bayagiriza kugira uruhare mu mpinduramatwara y'Abafaransa, abandi bakavuga ko yinjiye mu yindi miryango y'ibanga kugira ngo ikomeze ibikorwa byayo. Ibi nivyo benshi bahera ko batanga ibitekerezo vya conspiracy theories. Gusa icingenzi ukwiye kumenya nuko nta bimenyetso byemewe by'abashakashatsi vyerekana ko Bavaria Illuminati yakomeje kubaho nyuma yo kubuzwa mu 1785. Ivyinshi bivugwa nyuma y'ico gihe bishingiye ku nyandiko zitaremezwa neza, ibihuha canke se ivyumviro byagiye bikwirakwizwa uko imyaka yagiye irahera. None niba umuryango wa Illuminati warasenywe, ni gute izina rya Illuminati ryaje guhinduka ikimenyetso cy'umuryango uvugwa ko kugenzura isi? Niki gituma abantu benshi bahuza ijisho riri hejuru ya piramide, amafaranga ya Amerika, Freemason n'ivyamamare n'iri zina? Nyuma yuko izina Illuminati rimaze kwamamara, abantu batangiye gushakisha ibimenyetso vyerekana uwo muryango ko woba ugikora mu ibanga. Kimwe mu bimenyetso bizwi cyane ni ijisho riri hejuru ya piramide rizwi nka Eye of Providence. Hari abantu benshi bavuga ko iri jisho ari kimenyetso cya Illuminati kandi ko risobanura ko uyu muryango uraba ukagenzura isi yose. Ariko amateka avuga iki? Eye of Providence yabaye ikimenyetso cyakoreshejwe n'abakristo bo mu Burayi kuva kera, mbere cyane yuko na Illuminati ishingwa. Byakoreshejwe cyane mu kugaragaza ko Imana ibona byose kandi ikagenzura ivyo yaremye. Nyuma yaho iri jisho ryashizwe kuri Great Seals of the United States, ikimenyetso cyemewe cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu rigaragara inyuma y'urupapuro rw'idolari rimwe rya Amerika. Ibi vyatumye benshi bavuga ko Amerika yubatswe n'aba Illuminati. Ariko abashakashatsi b'amateka bavuga ko nta nyandiko yizewe igaragaza ko Bavaria Illuminati yagize uruhara mu gukora Great Seals cankwe urupapuro rw'idolari. Guhuza ivyo bintu byatanguye gukwirakwizwa nyuma cyane binyuzwe mu bitabo n'ibitekerezo vya conspiracy. Ikindi kimenyetso gikunze kuvugwa ni piramide itararangira. Abemera conspiracy theories bavuga ko iyo piramide isigura gahunda y'ibanga yo kubaka ubutegetsi bumwe bugenzura isi. Ariko mu mateka ya Great Seals ya Amerika, iyo piramide isigura ko igihugu cyari kikiri kubakwa kandi kigikura. Amabuye 13 ayigize ahagarariye koloni 13 zashinze Amerika. Hari uwundi muryango uzwi uvugwa ko wobukorera mu kwakwa Illuminati ni Freemason. Aba tuzobagaruka ko mu kindi kiganiro cabo ukwabo, kubera ko Freemason nabo bakoresha ibimenyetso, imigigwa n'amakoraniro y'ibanga. Abantu benshi bashitse bavuga yuko nabo araba Illuminati cyangwa se ayo mashirahamwe akorana. Ariko kugeza ubu nta bimenyetso vyemewe n'abashakashatsi vyerekana ko Freemason na Illuminati ari umuryango umwe cyangwa se ko baba bafise imikoranire ya hafi muri iki gihe. Nubwo bimeze gutyo, filme, ibitabo n'imbuga nkoranyambaga vyatumye ayo mashusho akomeza guhinyuzwa hamwe n'ibitekerezo vy'abantu. Ariko hari kindi kibazo gikomeye cyane, kuki buri gihe iyo umuririmbyi, umukinyi wa filme canke umunyepolitike bamaze kugira ku rwego rwo hejuru, abantu baca bavuga ko yinjiye muri Illuminati? Mbega ibi bishingiye ku bimenyetso bifatika canke se ni buryo abantu bagerageza gusigura intsinzi y'abandi? Muri iki gihe internet n'imbuga nkoranyambaga byatanguye gukwirakwira ku isi, izina Illuminati ryarongeye kwamamara kurusha mbere. By'umwihariko abantu batanguye guhuza iri zina n'ivyamamare, abanyepolitike, abakire n'abantu bafise inguvu ku isi. Harabavuga bati nta muntu ashobora kuba umukire, umunyepolitike canke se icyamamare ku rugero rw'isi atabanje kwinjira muri Illuminati. Mbega ivyo bifise ishingiro? Mu myaka yaheze amazina y'abaririmbyi, abakinyi ba filme, abakinyi b'umupira w'amaguru ndetse n'abanyepolitike batandukanye yagiye aravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Akenshi impamvu zatangwa ni amashusho yabo bakoze ibimenyetso by'amaboko, udutoke tubiri tudugije tugaragaza amahembe ya Baphomet, imyambaro ifise ijisho rimwe cankwe amashusho arimo piramide. Hari n'abavuga ko iyo umuririmbyi akoze amashusho abonekamwo amayobera cankwe ibimenyetso by'amaso aba ariko aratanga ubutumwa bw'ibanga babuhuza n'ubwa shetani. Ariko abasesangura imico n'imyidagaduro bavuga ko kenshi ivyo bimenyetso bikoreshwa nk'uburyo bwo gukurura amaso y'abafana, canke umuririmbyi akaba ashaka gutanga ubutumwa atari kimenyetso cerekana ko umuntu ari mu muryango runaka. Ikindi gituma ibi bitekerezo bikwirakwira
nuko abantu bakunda gushaka insiguro yihuse ku ntsinzi idasanzwe. Iyo hari umuntu avuye hasi kugeza hejuru cyane ku rwego rw'isi, hari abahitamo kuvuga ko ari imbaraga z'ibanga zamufashije, aho kwemera ko ashobora kuba yarahageze kubera impano, akazi gakomeye, amahigwe canke ubufasha bw'abandi. Mu rwego rwa politike nago, iyo habaye inama zihuza abakuru b'ibihugu, abakire canke abayobozi bakomeye ku isi, hari abaca bavuga ko ari inama za Illuminati. Yamara kugeza ubu nta bimenyetso bifatika vyemewe n'abashakashatsi vyerekana ko hari umuryango ukorera mu ibanga ugategeka ibihugu vyose canke ukagerageza kugenzura abantu bose ku isi nk'uko bikunze kuvugwa muri conspiracy theories. Ibi ntibisigura ko ku isi hatabaho abantu bafise ubushobozi canke ingaruka zikomeye ku butunzi na politike, ahubwo bisobanura ko kubahuza bose n'umuryango umwe witwa Illuminati bisaba ibimenyetso bikomeye, kandi ivyo bimenyetso ntibiboneka mu mateka yizewe. Ariko nimba nta bimenyetso bifatika bihari, ni kuko inkuru za Illuminati zikomeza gukundwa cyane. Niki gituma abantu babarirwa muri za miliyoni bakomeza kwemera no kwizera ibi bya Illuminati? Nyuma y'urugendo tumaze gukora ku mateka ya Illuminati, ikibazo gikomeye gisigaye ni kimwe gusa: mbega Illuminati iracabaho koko? Igisubizo gishingiye ku mateka kiroroshe ariko kikanagora. Abashakashatsi benshi b'amateka bemeranya ko Order of the Illuminati yashinzwe muri Bavaria mu 1776 na Adam Weishaupt, kandi ko ibikorwa byayo byahagaritswe n'ubutegetsi mu 1785. Inyuma yaho havutse inkuru nyinshi zivuga ko uwo muryango wakomeje kubaho mu ibanga, ukinjira mu zindi nzego, ugatangura kugenzura ubutunzi, politike n'ibigo bikomeye byo ku isi. Ariko kugeza uyu munsi nta bimenyetso bifatika kandi vyemewe n'abashakashatsi byerekana ko uyo muryango wabandanije kubaho muri ubwo buryo. Ivyinshi bivugwa bishingiye ku nyandiko zitizewe, ibihuha canke ibitekerezo bya conspiracy. Ariko niki gituma abantu baguma bakunda izi nkuru cyane? Abahinga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko iyo habaye ibintu bikomeye canke bigoye gusigura, abantu kenshi ngo bakunda gushaka igisubizo cyoroshe kandi bakagira umuntu canke itsinda bavyegekako. Niyo mpamvu iyo habaye intambara, ikibazo cy'ubutunzi, icorezo canke impinduka zikomeye, hakunda kuvugwa inkuru zivuga ko hari abantu bake babiteguye canke babigenzura. Ibi bikunda kuvugwa iyo habaye ivyorezo bitandukanye nka COVID-19, Ebola n'ibindi, aho bakunda kuvuga ko byakozwe na Illuminati kugira ngo bagabanye abantu ku isi. Hacakunda kuvugwa inkuru zivuga ko hari abantu bake babiteguye canke babigenzura. Conspiracy theories zituma ibintu bigoye bisa nk'ibifise igisubizo kimwe cyoroshe, nubwo kenshi nta bimenyetso biba bihamye bihari. Nubwo bimeze uko, ntidushobora guhakana ko ku isi habaho amatsinda akomeye, ibihugu bikomeye, ibigo bikomeye n'abantu bafise ubushobozi bwo kugira ingaruka ku bukungu, kuri politike no ku mibereho y'abantu. Ariko gutandukanya ububasha nyabwo n'inkuru zishingiye ku mayobera ni ibintu byitonderwa cyane. Mu bushakashatsi, ikintu cyose gifatwa nk'ukuri kigomba kuba gifise ibyemezo bifatika, gishobora kunagenzurwa kandi kikemezwa n'amakuru yizewe. Ibi iyo bidahari, kiba ari igitekerezo canke hypothesis, si ukuri kwemejwe. Illuminati ushobora kuba ari umwe mu muryango wavuzwe cyane mu mateka y'isi, ariko ikintu gitangaje kurushaho nuko izina ryawo ryabaye rinini gusumba umuryango ubwawo. Uyu munsi Illuminati ni gice cy'umuco wamamaye ku isi, mu bitabo, muri filime, mu ndirimbo no ku mbuga nkoranyambaga. Mbega n'amateka nyayo canke n'inkuru yongerewe ibanga uko imyaka igenda irahera? Iki kiganiro cacu naha tukirangirije. Mu nkuru ikurikira tuzogenda turababwira ivyamamare, abakuru b'ibihugu, abatunzi bikekwa ko bagiye barahitanwa n'uno muryango w'ibanga. Nimba wakunze iyi nkuru, ntibibagire kuyisangiza abandi. Je wumvishe kuri mikrofone yari Amigo Amin Chaga, uwari karabategurira amajwi kugira ngo abagereho neza yari Bobo Keys. Aha ni kuri Sky Media Burundi, kundi munsi no kukandi kanya.